Niteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwebanywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Evariste Ndayishimiye ahejeje kugena Joseph Ndayisenga kuba uwugendanira umukuru w'igihugu. Hari impinduka zikomeye cane zihejeje gukorwa n'umukuru w'igihugu c'u Burundi General Evariste Ndayishimiye, aho yakoze impinduka zihambaye cane bamugendanira, ariko ibyo byose bikaba bibaye mu gihe mu gihugu harimo icuka cibi cane mu bategetsi bakomeye cane bakomoka mu mugambwe uri ku butegetsi, aho hari abariko bariyumvira kumutembagaza ku butegetsi, ariko Perezida Evariste Ndayishimiye nawe akaba ahise akora impinduka zihambaye kandi zikomeye, aho akoze impinduka ku bamugendanira mu gihe hari abagumyabanga baba batanguye kumaramazwa n'amajambo ya Perezida Ndayishimiye, bakaba bariko barakora ibishoboka byose kugira ngo bamutembagaze ku butegetsi, ariko Perezida Evariste Ndayishimiye nawe ari gukora ibishoboka byose kugira ngo akingire ubutegetsi bwiwe, mu gihe bizwi neza ko ubutegetsi bwiwe bufise abanzi benshi cane kandi n'abarundi ubwabo bamaze kurambirwa intwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye, kuko yabahenze ibintu byinshi cane mu byo yababwiye byose ko azabakorera ashitse ku butegetsi, nta na kimwe yigeze akora, ahubwo ubutunzi burabandanya kujya habi cane kandi bikaboneka ko byose bigirwamwo uruhara na Perezida Evariste Ndayishimiye, kuko ariko arakora ubusuma buteye ubwoba kandi bubabaje. Akaba ariyo mpamvu bamwe mu barundi ndetse n'abanyepolitike batandukanye batanguye kwiyumvira gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, ariko Perezida Evariste Ndayishimiye nawe akaba amaze gukora impinduka zihambaye cane, ariko aragerageza gukingira ubutegetsi bwiwe. Nta makuru turi buze kugaruka ko mwido nido ry'aya makuru, turaza no kubabwira ku ndi makuru ahambaye cane arabana n'ibyo leta zunze ubumwe zavuze ku majambo Perezida Evariste Ndayishimiye aherutse gushikiriza, aho yavuze amajambo ababaje kandi ateye isoni, akavuga ko abaryamana bahuje ibitsina bakwiye kujya bashirwa mu kibuga amaze bagaterwa amabuye. Ayo majambo akaba yarababaje abarundi ndetse n'amakungu, aho Perezida Evariste Ndayishimiye yarengereye kandi akavuga ibintu bitagakwiye kuvugwa n'umukuru w'igihugu, kubona yubahuka kuvuga ko abahuza ibitsina bisangiye bakwiye gushirwa muri stade bagaterwa amabuye. Ni ibintu bibabaje cane kandi ni uguhamagarira abarundi kwica akarwi kamwe k'abarundi. Ibyo byose nyine bikaba byamaganywe n'abategetsi ndetse n'amashirahamwe aharanira agateka kazina muntu atandukanye, yaba akorera ku butaka bw'u Burundi, yaba akorera mu makungu, ndetse na leta zunze ubumwe za Amerika zikaba zavuze amajambo akomeye cane kandi zikaba zavuze ikintu gikomeye cane gishobora kuba ku butegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, mu gihe ataba akoze ibishoboka byose kugira ngo yisubireho ku majambo aherutse gushikiriza. Ariko benshi bakabona ko Perezida Evariste Ndayishimiye yananiwe gutwara igihugu c'u Burundi, kandi ko atabushobozi afise bwo gutwara igihugu, ahubwo ko yama yiba abanyagihugu ndetse n'igihugu muri rusange. Akaba ariyo mpamvu abarundi isinzi biyumvira ko igihe cyari kigeze kugira ngo basezerere intwaro yose, intwaro y'agacinyizo, intwaro y'agahotoro. Ariko ibyo byose bikaba nyine biriko biraba no mu mugambwe uri ku butegetsi harimwo indyane zikomeye cane, kuko mu mugambwe uri ku butegetsi barabona ko Perezida Evariste Ndayishimiye yabahemukiye, kandi barabona neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye amajambo ariko arakoresha muri no minsi ari amajambo yo kumaramaza igihugu ndetse n'abagumyabanga, aho benshi bavuga ko igihe cyari kigeze kugira ngo akurwe ku butegetsi, kuko ariko aravuga amajambo ateye isoni kandi ababaje. Hari amakuru menshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize nido nido ry'aya makuru. Wowe ico ubusabwa nta kindi ni ugupyonda kuri sabone kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Tutatevye rero amakuru yacu tatangurire kuri no nkuru iriko iravugwa cane ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ibikorwa by'uruja n'uruza bw'ibidandazwa byahungabanye ku mupaka wo mu Gatumba
ugabura Uburundi na Repubulika y'Intwaro Rusange ya Kongo. Iryo hungabana ry'ibikorwa by'ubucuruzi hagati ya Repubulika y'Intwaro Rusange ya Kongo n'Uburundi bica ku mupaka wo ku Gatumba ryavuye ku mabi abanyekongo bakorerwa kuri bariyeri iri ahitwa mu Rugarika muri zone Gatumba komine ya Mutimbuzi. Abanyekongo barahiye bararengwa ko ata kintu na kimwe kiva i Burundi basubira kwemera ko kirengana iyo bariyeri idakuweho, kandi bavuga ko iyo bariyeri idakuweho batongera gutuma hari ikintu cyangwa se ari umurundi arengana. Nk'uko bamwe mu badandaza b'abanyekongo babyiganirira abamenyeshamakuru bacu, nta kidandazwa na kimwe coba abakozi b'iperereza ry'u Burundi bari kuri iyo bariyeri bagera umutwe. Vumiri Kwibe arongoye abadandaza bato bato bakorera muri ville bavuga ko aho ibintu bigeze batazi ikidandazwa coba cemerewe kwinjira mu Burundi, kuko byose babyakwa gushika ubu ntituzi ibidandazwa byemewe n'ibitemewe mu Burundi kugira twisunge amategeko yabo. Abo badandaza b'abanyekongo bavuga umukozi w'iperereza ry'u Burundi azwi ku izina rya Gervasi niwe nyine arongoye abakorera kuri iyo bariyeri y'Urugarika. Yaba uwufise icupa ry'amavuta yo gutekesha, yaba ibiro bibiri by'inyama, yaba uwaguze impuzu yo kwambara, ntaco uwo mukozi w'iperereza yitwa Gervasi asiga, byose arabitwara. Abanyekongo ribaye irya kabiri mu kiringo c'amezi 3 bagumuka bakanka ko ibidandazwa by'abarundi byinjira mu gihugu cabo kubera ibyo bakorerwa aho hari bariyeri y'Urugarika. Abo badandaza bato bato bo muri Repubulika y'Intwaro Rusange ya Kongo nabo mu Burundi bakoresha uwo mupaka wa Gatumba basaba umukuru w'igihugu c'u Burundi kugira ico akoze na rirya urwego rw'iperereza rutwarirwa iwe kugira ngo atabare abanyagihugu, kuko bariko bararengana kandi bariko barahura n'amagogo akomeye cane ariko araturuka kuri abo bakozi b'iperereza, aho nyine bariko barafata ikintu cose kandi bikaboneka ko harimwo ubusuma bukomeye cane. Mbere yuko tubabwira impinduka zikomeye cane zabaye ku bagendanira umukuru w'igihugu c'u Burundi General Evariste Ndayishimiye, ariko zikaba zibaye mu gihe mu Burundi hariko haravugwa icuka kibi cane mu bategetsi bariko barababazwa n'amajambo Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arashikiriza yo kubamaramaza. Reka tubanze tubabwire ico Amerika ivuga ku majambo Perezida Evariste Ndayishimiye aherutse gutangaza, amajambo ateye isoni, amajambo ababaje, aho yavuze ko aba bana bahuje ibitsina igihugu cye kigiye kujya kibashira ku kibuga bagaterwa amabuye, ariko akaba ari amajambo yamaganwe n'amashirahamwe atandukanye ndetse n'ibihugu bitandukanye, kuko biboneka neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye ibyo avuga biba bibabaje cyane kandi biba binateye isoni. Leta zunze ubumwe za Amerika irababajwe n'amajambo yashikirijwe na Perezida Ndayishimiye ahamagarira kwicisha amabuye abahuza ibitsina babisangiye. Leta zunze ubumwe za Amerika irababajwe n'amajambo aheruka gushikirizwa n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye, aho yatangaje ko abahuza ibitsina babisangiye bakwiye kwicishwa amabuye. Ibyo bitubisanga mu itangazo ryashizwe ahabona kuri uyu wa gatanu n'umuvugizi w'ibiro by'umukuru w'igihugu wa Leta zunze ubumwe za Amerika. Leta zunze ubumwe za Amerika ziratewe umutima uhagaze n'amajambo ya Perezida Ndayishimiye yibasira bamwe mu Barundi bari mu buzima butari bwiza ndetse banakumiriwe mu kibano. Umuvugizi wa Leta zunze ubumwe za Amerika yashikirije imbere y'abamenyeshamakuru kandi avuga ko igihugu ca Amerika cyababajwe bimwe biboneka n'amajambo ya Perezida Evariste Ndayishimiye. Yongeyeho ati turahamagara muri rusange abategetsi b'u Burundi kubahiriza uburenganzira n'agateka k'umurundi wese, kuko abarundi bose barangana muri demokarasi. Tubamenyeshe ko kuwa 29 Kigarama 2023 mu kiganiro ariko aha abamenyeshamakuru mu ntara ya Cankuzo, Perezida Evariste Ndayishimiye yari yamirije abo bahuza ibitsina babisangiye ko byari bikwiye ko umuntu afashwe yagirizwa ko ico caha yashirwa ahabona abarundi bakamubona, bakamushira ku kibuga c'umupira maze bakamutera bose amabuye, kuko ibyo bakora ari ibiterasoni kandi bibabaje cyane. Ayo majambo Perezida Evariste Ndayishimiye yavuze byabonetse neza ko ari uguhamagarira abarundi kwica umurwi umwe w'abahuza ibitsina bisangiye, akaba ariyo mpamvu yamaganwe n'amashirahamwe mpuzamakungu yaba ari mu gihugu ndetse
hanze y'igihugu ndetse n'ibihugu bitandukanye bikaba biriko biramagana ayo majambo yashikirijwe na Perezida Evariste Ndayishimiye. Yagize ati ndababwire ukuri, nimba ibihugu rutura birahatira ibihugu bikiri mu nzira y'iterambere kwemera umugenzo w'uko abasangiye ibitsina babana batabyemeye ko ata mafashanyo bazoronka, barayitwime. Twebwe ntidushobora kwemera iryo vumwe. Perezida Evariste Ndayishimiye amajambo yavuze arashobora gutera ingorane zikomeye cyane kandi arashobora gusambura igihugu, kuko ibihugu rutura birashobora kumwima imfashanyo kubera ko nyine biboneka neza ko mu gihugu ciwe ata demokarasi ihari, kandi bikaboneka neza ko amajambo ashikiriza ataba ari ibintu yabanje kwiyumviraho. Evariste Ndayishimiye ahejeje kugena Joseph Ndayisenga kuba ugendanira umukuru w'igihugu nk'uko biri mu itegeko ry'umukuru w'igihugu nomero 100/201 ryo kuri uyu wa gatandatu 2024. Joseph Ndayisenga niwe yaraye agenwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye mu mabanga yo kugendanira umukuru w'igihugu, chef de protocole d'etat. Joseph Ndayisenga akaba asubiriye General de Brigade Jules Ndihokubwayo, aho nawe nyine yagenwe kuba userukira Burundi mu makungu, ambasaderi, nk'uko tubisoma mu itegeko ry'umukuru w'igihugu nomero 100/023 ryo ku wa gatandatu 2024. Joseph Ndayisenga akaba azwi nk'umuntu w'umukozi adasanzwe w'icabwenge, yitaho akazi ajejwe kandi akagakora neza atekanye. Joseph Ndayisenga akaba yahora ari umukozi mukuru mu bushikiranganji bwo gufatana mu nda, agateka kazina muntu, imibano n'iterambere ridakumira. Akaba ari umuyobozi mukuru ajejwe gufatana mu nda, kandi akaba yarakoze ibindi bikorwa bikomeye cyane, aho no mu mwaka wa 2019 akaba kandi yararongoye ishami rikomeye cyane muri EAC. Akaba azwi nk'umukozi ukomeye cyane kandi uhambaye. Akaba ariwe Perezida Evariste Ndayishimiye agenye kugira ngo arongore abamugendanira, ariko benshi bakabona ko izi mpinduka Perezida Evariste Ndayishimiye akoze zifise icyo zinyegeje, kuko mu mugambwe ku butegetsi bariko barababazwa cyane n'amajambo Perezida Evariste Ndayishimiye ariko aravuga, kandi bakabona ko ari amajambo ashobora gusambura igihugu muri rusange, aho umunyamabanga mukuru w'umugambwe ku butegetsi Reverien Ndikuriyo aherutse kuboneka ariko aravuguruza ibyavuzwe n'umukuru w'igihugu, aho benshi babonye ko ari ugusukamo mabisi, aho we yagaragaye ahumuriza abarundi, mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye yari yavuze amajambo akomeye cyane. Ayo majambo akaba yaravuze ku gihugu cibanyi cy'u Rwanda ko arico giha indaro Red Tabara, kandi akaba arico kiha ibyankenerwa byose kugira ngo itere Uburundi. Ariko umunyamabanga mukuru w'umugambwe ku butegetsi Reverien Ndikuriyo akaba yaragerageje kwerekana ko ataco bapfa n'igihugu cibanyi cy'u Rwanda, kandi akerekana ko yitandukanije n'amajambo Perezida Evariste Ndayishimiye yaherutse kuvuga. Evariste Ndayishimiye na Reverien Ndikuriyo ntibavuga kumwe ikibazo kijanye n'imigenderanire. Kuwa kabiri uheze ku igenekerezo rya kabiri ukwezi kwa mbere 2024 harabayeho ikintu kitari bwigere kikorwa mu mateka y'u Burundi, aho umukuru w'igihugu atanga ikiganiro ku banyagihugu, akongera akavuga ijambo ritangura umwaka. Bukeye utwara umugambwe avamo akaca atanga ikiganiro ciwe mbere akamera nk'ukosora ibyavuzwe n'umukuru w'igihugu. Perezida Ndayishimiye ashira igitero giherutse mu gatumba ku gihugu cy'u Rwanda kwa 29 ukwezi kwa 12 2023 mucankuzo, ariko arishura ku kibazo yabajijwe kijanye n'igitero giherutse kuba mu gatumba. Perezida Ndayishimiye yaravuze umuharire Tabara, ariko aca ashimikira ijambo ryiwe ku gihugu cy'u Rwanda, yagereza ko rubitse umutwe n'icicaro ca Red Tabara. Avuga ko ari urwo rutanga uburyo, ibigwanisho n'inyigisho kuri uyu muhari. Mu majambo yumvikanamwo ishavu ryinshi, Perezida Ndayishimiye yerekanye ko u Rwanda ruzovyishura. Mu ijambo ritangura umwaka mushasha wa 2024, Perezida Ndayishimiye yaramaze umwanya munini avuga u Rwanda, kandi ashimangira ibyo yari yavugiye mu cankuzo. Mbere asaba abarundi kumera amagabo kubera Red Tabara isasiwe indava mu Rwanda. Reverien Ndikuriyo yagerageje gusukamwo mabisi, kandi agerageza kwitandukanya na Perezida Evariste Ndayishimiye. Bukeye umukuru w'igihugu yaraye avuze. Umunyamabanga mukuru wa CNFD yatanze ikiganiro ku bamenyeshamakuru ku wa kabiri ukwezi kwa mbere 2024, aho Evariste Ndayishimiye yabonetse yuzuye ishavu. Reverien Ndikuriyo we yabonetse avuga atuje bitamenyerewe kuri we.
ikibazo c'imigenderanire n'u Rwanda yakigize igisanzwe. Yaribukije ko amateka y'ibi bihugu yamye ko kuva kera ibihe babamwo kandi ko bagiye babana neza. Reveriyani Ndikuriyo avuga ko hogomaho ukuganira kw'ibi bihugu maze imigenderanire igakomera. Kubwiwe abahungiye mu Rwanda nibinjira gutera mu Burundi ntabyo guta imiragwe ku Rwanda bizobaho, bazobandwanya bivuye inyuma. Yagize ati umunsi bazoza bakinjira ntituzovuga ngo u Rwanda rubitse umutwe w'inkozi z'ikibi, oya ibi ntituzigera tubivuga. Ibi yavuze nyine birerekana neza ko yitandukanije na Perezida Evariste Ndayishimiye. Ndikuriyo yibutsa ko CNDD yagwanye imyaka 10 ariko itigeze ifata umutumba n'umwe mu Burundi. Gutyo arahebuza abandi bose bagerageza gukoresha ibigwanisho ngo basenyure intwaro ya CNDD-FDD. Izi mvugo zidasa zisigura iki? Kubera iki Reveriyani Ndikuriyo ageze aho avuga ko ibiganiro byopfuma bibandaniriza hagati ya CNDD na FPR mu gihe Perezida Ndayishimiye yemanga ko leta yananiwe? Kubera iki leta y'u Burundi imaze imyaka 2 igwana na Red Tabara muri Kongo ariko ikaba ije kwagiriza u Rwanda ubungubu? Ubwo koko abagerageje gutembagaza ubutegetsi muri 2015 nibo batwara Red Tabara? Ubwo u Rwanda rwo ntaco rwagiriza Burundi muri kino gihe na cane mu kubona abasoda b'u Burundi bagwanira hamwe na FDLR muri Nord Kivu? None umuti urama woba uwuhe kuri bino bibazo bihanze Abarundi? Inyishu y'ibyo bibazo tuzoyigaruka ko mu kiganiro turiko turabategurira. Ico bikoze amajambo ya Perezida Ndayishimiye mu mpera y'umwaka uheze yarateje ikibazo mu butegetsi ku buryo mu ndwi imwe gusa amaze gukosorwa n'abategetsi babiri. Ambasaderi Terence Ntahiraja i Bruxelles mu Bubiligi na Reveriyani Ndikuriyo i Bujumbura, aho bose berekana ko Perezida Evariste Ndayishimiye yakoze amakosa akomeye cyane kandi bakerekana ko amajambo yiwe ariko aramaramaza abandi bategetsi babona ko yananiwe gutwara igihugu ahubwo akaba ariko aravuga ibintu bidafashe. Banywanyi bacu ni ngaha duce dusozerera amakuru twari twabateguriye.